warakugaye akakoko nani oya Mr. Ives kema saka bya bintu bisingiti ingindana yifise era no musomaru yo okay jewe kino ushobora manje no ziko awa rero wewe washa moto kura mwana nuwo kura kandi burya we mundabire gusa fresh uno munsi ndebe ko umuntu nguga yewe mana guhotorera umwana urabe urakwiyongede sosa reka wenda kwereka ibintu ndagahotora wevunira mu mavi sijana twemeze ukwamba ndakumbe ndinga niko konanira ndiba kuji machine stubu batrimero comedie faster nenga wewe ubunyikiye umwanya wiki wewe unekeje kumwana kandi nundi musuka dushaka kuzurama maganze ku bintu by'uburofa nkiye ndika mbwire nuze we none ntiyago kwere Patrick Raja anyanya ukazana bajakina bapanda bengamu newe ni watubwiye ko wiyeme none nahe bacteria none yemera ku makarate bakunzi bamenya nibi media bakunzi ba Breze journaliste international emblématique turabaha ikaze mu kiganiro menya nibi aho uno musi turi kumwe n'umuntu wa comedy babikora neza bigashinga ngaha muri industry ya plus 257 mutumire turaguha ikaze. Hello my best friend, hello my fans. Bon. Chambira mbere tugura kwivuga. Mazina yanjye ni Bacteria Comedian. Abanyine muri team Mr. Ives 257. Bacteria. Yes. Amara abantu benshi baguma bakubona uzunguruka hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi Bacteria muri team Ives. Turashaka rero kumenya uno munsi widondora abakunzi bamenya nibi media n'abakunzi bawe muri rusange kuva mu bwana gushika uno munsi basi mu minota mike mu ncamake babanze bakumenye ati wa muntu dukurikirana n'uyu. So si byinshi nushaka kuvuga ko rabyishara byibonera ahubwo ni kwarondiye so je pense yuko je murazi yuko ndi wawo ndi nyene ngoma na bya bindi nyene ariko ngoma ngerageza kubazana bishasha so nuko beshi baranzi yuko nahora nkinira muri team wetu online TV kwa wetu hakina kwa wetu muramuzi so ubu banagiye muri Eriko TV da performing rahaje muri Eriko TV twagenda sura ama video menshi murayakunda sana kipanse yuko ariko bimeze ariko muri umwanya kipanse yuko mwama mubona vibe ndazikorera muri Mr. Ives 257 nizi ndazikorera kwa Shagi Comedian numva video zanje azibona hajya no hino kuba tanzi harigi abantu benshi bacavuga ati ngo so ngo umuntu mushasha na utuzi yabo kwera je pense look inzanye ni shasha muri mumenyereye mu video benshi bari banzi fise dread abandi banzi nyine intamba y'ishapo ako tudire mu kiganiro mbanje zanye indi look ipo yuko changement aho nyene Mr. Bacteria turakunda kukubona ariko nkuba abakunzi baba barifuza kumenya Bacteria avuka he exactement. Bon kipanze yuko babizi beshi Bacteria bamuzi nk'umuntu yakuri mu gisagara cya Bujumbura ariko nimvukira yo kuvugozi kugasaka ngize kugasaka downtown twivukira ariko ubu two turataka no mu muji comedy ngozi twishikane no mu muji hagati hose igihugu cyose ifati irya style yose muzi muri Mr. Ives ikoreshwa n'abakinyi ba Eriko TV bose ikino mu gisagara cya hagati cya Bujumbura ko tuyisambaze hose nivukira toze avoka zikoze yize uno munsi mu Burundi baravuga yuko comedy yo mu Burundi ivuka ingozi ari hituruka kuko ariho usanga abantu benshi baba comedy bakomeye uno munsi ariho bava ivyo bintu byo bari byo canke barabesha bo comedy sinovuga ati ngo nivuka ingozi ko yasoye yatanguriye mugo no munsi uremera ko hafise icicaro ariko muri umwanya urabona yuko tuma industry igumi itembera arabanyegozi ndumunyengozi urumva akaboni kubuzi yabona abantu benshi bayizi yuko comedy yatanguriye mu gisagara
gisagara bayi performinga turaza abakomeje benshi bakina Mutima Kiginge de France ariko wigeze ruguru ruguru niho comedy ibarizwa aho nyene Bag Dream tukiri ngaho ku vya comedy yiwawe wowe watangwe gukina comedy ryari byakujemwo gute kugira umenye ko ufise iyo mpano yo gukina comedy bon kera myaka myinshi maze muri comedy sino byaho ndababeshi nje maze imyaka 2 muri comedy ariko mu iyo myaka urumva ko waciye henshi hatandukanye kandi uhura n'ibikomangoma bro comedy si bwa bwana warakoze baba si bwa bwana mwiyumvire kari amazi umwukacu cyaje ukararamba oya comedy saba yuko umedita uzana ibintu bishasha comedy na innovation na cyane wagoye comedy imyaka 2 narabonye bisaba kwitanga hama Bag Dream none ahi Bujumbura ko tuzi ata muntu numwe habatagira icakora kuko utagira icyo ukora ngahi Bujumbura wasubira ruguru hakiri kare ibintu bya comedy nivyo byo nyene usanzwe ukora nivyo bikubeshejeho cyangwa hari utundi tujob apart usanzwe wisumana so macamake abantu abastare tukuma tuza muri game best turibesha tukabona abantu tuko turakora ibikorwa ngo niko tubeshe tuwe gusa nabijya bikorwa ntihagira umuntu yicara yize YouTube gusa hanyuma ya kamera dufise ibindi bikorwa dukora atari comedy beshi bibaza yuko naka karakora comedy ngo bari comedy murisha gusa oya hari undi buryo tugenda kurondera kugira tubuzane muri ibi bikorwa kubera tubaye ikintu gikomeye tubafise ubundi buzi dukora inyuma ya comedy cyangwa ya film cyangwa ya music ushobora gusanga umuntu akora umuziki ari n'umukwafera ushobora gukora usanga umuntu ari umukomedi ari n'umukaye kubarabara mabisi cyefisa ubundi buzi nkora ku ruhande ya comedy naho atagutarenze atari ubuzi bufasha cyane ariko karama nyine kwiyubaka aho nyene Bag Dream tukiri ngaho tumaze iminsi tubona upostinga ibintu vyerekeye vy'amafilme urimo muriko murashutinga woduha umuco ku vyerekeye ijya filme bo ku bantu babonye filme natanguye gukora aro filme natanguye gukora yo muri BM Production iyo filme bayise My Blue isigura amaraso yanjye ni filme nziza y'impanuro kubera hajya keshi irakeneye yuko tuza turabana ibintu by'inyigisho mu mafilme dukora comedy gusa oya turashoboye filme turazikina muziki nawe dushaka kuraza tukagukubitira nubone ngo Bface nawe nene nashaka kumubabana kuri hip urabona n'umuziki twaje hagaragara rero bizerekeye na zya filme muri postinga ni kujya nyene ushaka kumenya byinshi jya muri ya filme birabe uzobona mbega Bag Dream yashase kuvuga iki cyangwa ya filme cyangwa kuvuga iki utotahura ufise washobora kumva nutahura ariko uzotegereza hamare Bag Dream turamaze kubona nyine mugani wa nkuko wabivuze ofisi ibikorwa byinshi umaze kuduhereza kandi n'uburaca bandanya uduhereza twumvise ko waciye ahantu henshi waciye kwa wetu uca kwa Komanda ku TV kwa Kamanda ubu no musi urumvugeze kwa Mr Ives muri Eriko TV urumva ko umeze nka Zlatan Ibrahimovic yaciye mu migwi myinshi naye kuratamba nakujuza wumva ngo no musi nakoza nkora kazaka kumvura umufundi ahandi ukaza wumva umushoferi kandi ukaza wumva umumotare urumva mu buzima ilfo changer cyangwa ilfo chercher umva urondera hano hose rondeze ahantu umva avuga ati vomera zose ntawe uzuruza amakare hamaho nyene turashobora kukubaza none aho hantu hose kuhaca mu mwanya muto ugacuhava urumva mu myaka 2 umaze kugera mu hantu hane urumva none mw'icyo gihe cyose we ni giki cyatumye ugenda nk'uko bon base murabibona ibintu kubera kurakoreka uvuga ati gato karakura ukubona naratanguriye muri wetu nayizi wetu ya kera mas bon satangure muri wetu tangure muri Komanda TV noze Komanda TV ya kera akiva mu huriro yaravuye muri huriro acagenda gukorera timu yiwe amaze gukorera timu yiwe ifuye ko nanje nshandaje hajya turakorana dukoranye maze kubona yuko Komanda TV zamye wetu TV online nanikira mamagara kimbare ati bro welcome dukora ibiko gwino canza muri ya style y'ubwanwa ya style kwambara amakanzu nkaba Yesu cyangurira muri wetu wakira muramuzi bakimita Yesu wetu turakora na style y'ibiravuma mu nyuma ndibaza murabona kuno wetu yaciye agenda asubira inyuma bivanye n'ingorane
zirahura ariko natwe kubera kuguma tugiye dukora cyane tubona hanyuma impano zacu zigenda ziragera before yuko nakimva muri wetu tuvuga ati reka nje muri abapeti kurane nabo kubera burya uraba ikintu kiri muri umwanya update muri umwanya ko kirakora kuko kubona ati muri imwe yasubiye inyuma uco hapa ukashugenda before yuko ucushanja kugira urondera ibiriye kandi nuco usaba ngo utere ujinyo ukubona yazamye ngo wifuza kubaho nabi twese babwanke nyene mugani wawe ukubona ngo ucubiheba ngo usubire down ahubwo ucukura uburyo bwose babati abantu bari hitsi kurane nabo nacenye na niroganiza tusanga yagize muri Eriko TV ngorana nabajya bati Mesho barabiyumvira ngo bajya bati twahuye gute bajya batipe ku bantu barabambara cyane muri inbox Eriko TV wayigiyemo gute mwahuye gute bajya bakina Shagina banditse IVS abantu bakora comedy kandi abasitari turamenyana cyaduhujije ni Somedi mushobora kuba mubana mukati imwe mutazinanye cyangwa mushobora kubana mudakorana ariko bivanye n'impano office gasanga impano zirabahujije cyo cya mutima umwe murakorana aibe rero kujya Eriko TV ashira begera turakora muri Eriko TV jiska ubu kumwe bikuba dusohora ndabishasha gusa n'ubu bishasha gusa hama rero aho nyene Bag Dream izo comedy ukina none urazibonamwo akarusho urazibonamwo akunguka bon benefice iriyo ikintu cyose ugikunze usenga kandi ugakora ugikunda kandi ukagira umwanya utatoboha ilfo yuko ufatije benefice ndayibona kubera comedy ihuza n'abantu benshi ntarinzi aho nyene comedy ituma ngira kure urabona muri comedy hari abantu bagiye mu gikorwa biyumvira ati ngo njenyeye mu gikorwa ngo ntere gufatisha ngo ntere ndonka cyo shatse oya buke rwo rugendo je comedy kwa nashitsemwo simbirira ngo itungo gishyata je comedy imaze kuma benefice irenze imaze kunyicarika n'abahambaye maze kwicara n'abantu nari niteze yuko tuzo kwicarana abastari batandukanye bose twahuye kubera comedy kandi imaze kugenda ama province menshi ama commune menshi ari cyo nyene kikujana ari akazi nyene kamakanwa kandi maze kugira inshuti nyinshi muri comedy maze kuronka communication nyinshi yo hanze y'igihugu n'ubu nejo bundi ushaka kumva najabutse nagiye muri voyage hamwe nagiye kuri ikintu cyo kumva ndi mu Rwanda ntuzotangare cyo kazovuma ndi muri Kongo niterambere kame umva naka kazi nyene ndikundaho umwanya mereza n'umwete nyene cyishakara makazoba kako harantwara aho nyene Bag Dream tukiranga nk'ubu habaye hari umwana afise impano ya comedy arashatse ko mukinana we nk'ubu amakondisiyo woshiraho kugira uwo mwana mushobore gukinana nyayahe mbona umwana kuyo bampaye nanje ngiro umwana ndamuha bijya nyene banyigishije nacana mu barati nk'uwifuje gukinana nanje bati nje blanche gukinana ari nka mushasha urumva ifoje ko cyane mutwara mu ishuri kwanza y'ibikorwa kugira azoshikire ahantu ho gukinira nanje azoba yaramaze kwanza kunonosora kamenya kamera niki imbere yiwe akamenya mbega public niki kuri njewe akamenya byo mumangire nibiki hamwe asora ikintu ndandigira kubera style yacu nabona nkiza style yacu nagoye nk'umuntu kugira azikanguku uri umutipe kugira azogu akubitiye amajambo yacu yo gukonga naye senyoko biragoye kuvuga ayo majambo yacu kugira ngo tumutwara mu kigo hanyuma akaja muri B y'abanyeshuri kubera twiye muri timu yacu dufise kundi zibiri hariho A na B urumva nka twibye aba A abantu tumaze guca muri byinshi nawe uyandikije muri timu yacu tugusha muri B tumaze kubona yuko tutango kuvayo rero muri timu nyene ishobora byabe ntasiyo none aho nyene nk'umuntu ashatse kuza gukinana namwe nta tarifu y'amahera muvuga ati iyi niyo dufigisa kugira uwo muntu ashobore gukinana natwe bon ari umukomedi yarigeze guca mu TV atandukanye abishoboye nawe bukebuke uyo bo turamuhaye ibisabwa bikenewe muri timu
turamusomera dufise igitabo cy'amategeko kuri kibiranga kugira winjire hanyuma umaze kumva yuko ibyo bintu bikurikiza cyangwa ibyo bikenewe bishikana warigeze kina muzindi timu urashika wakira ari umudebitana aho mushasha ari mu mushasha tumbuca gina muri B era muri B nyina kaza kanonosora mukubera umwana atangura mu wa mbere kugira azoshike amara amashuri aho nyene rero twama dukunda kubona muri komedi zanyu mukubita ibintu by'ibitutsi bashagi batemji mukubita ibintu bikaza none bijya bintu mubikura he inspiration ziva he cyangwa mwarabayabunge imano yo gutukana imano umuntu arayivukana umuntu ashobora gusanga uraza abaswahili cyangwa abana barabimvukira benshi gukubisa ubututsi bato tubeshye ngo twari tubigisha ndavuze kuri TV hari umwana ashobora kukubwira ikintu na nyina we atazi akakubwira ibyo ubututsi buvanga gushika hariya ukimvira mbega nishagi yagarutse mu Burundi cyangwa ni tembuzi cyangwa ni Saibese kumbe atari twe gatandatu ariko azi kubiti tuzikomeye rero biri gutukana twebwe ntabwo abo kwesi bayifata uko tari twe turigisha kandi iyo tuvuze igitutsi urumva ko yakinwe gufata nk'igitutsi mwenga twatukanye maze kumviza neza ugataho ucumba byitwa cyase kukubwira utwa tugereka rubano none bijya basiducishirize ko gato yakora bijya bintu mani twumva na hatari nka rap cyangwa indirimbo ngo uvuge mane umuziki umuziki Iya bintu jamungwerega navyo birica urazi ko bijya bintu arivyo bituma abantu bose bamenya komedi zanyu kuko yo no kuba narakudisinze ko ukafata nk'ubu ndafashe ndadisinze kuri best journaliste je passe makujya kwa shagia disinze kwa Kandi promote ufata finga ngo yoganire bitware kwaje kuba wari ugenda kumwe ikiganiro umuntu bayarayinzara agatangura kuza mu gatondo ngo mushagi ikiganiro cyamuzane n'inge zo gufungura mu gasasi cyangwa gatondo urumva nawe nakudisinze yakintu cyari kugarukana kuko nakudisinze umva nk'ubu ndakikubareo cyo umva utubigira gisere ko ndagututse oya ntacyo vuga jewe ntacyo bintwara sinashaka kubabwira kubera ikibazo bikeneye kujya kuri TV online Mr. IVS 257 uzombona cyangwa welcome mu biteramo bijya biteramo tubikora kubera umuntu atubona ku mateleviziyo atabazi ukuntu tubyifatana ashobore kubona live abone live mbega bijya bintu nibyo cyangwa se abantu batavyemera bibaza yuko turinda kuvuga kamwe kujya nyene bro ubabushungurure nyene nk'ibintu mwabosheje uzonkurisha uzobibona uzokumva yuko nzi kukudisi amare mona mi turashobora kubaza uno musi Bagitrem afise amashuri angahe amashuri je fise Bayambaza imana kamera bera sinosha kubwira ngaha bana beshi bashaka kuvia dani live y'umuntu live y'umuntu rero kubwira uyimenye bro biragoye cy'amashuri yanjye ndayafise narize kandi sifise amashuri makeya ariko kiyambaza imbere kamera uno musi nk'umuntu muri Tanzania w'umukomediye cyangwa muri Kenya arashobora kuguhamagara mu gakora komedi yo mu Cyongereza komedi y'icyongereza ndashobora kuyikora naho basi no banase kubwira amashuri yanjye jewe mfise amashuri 11 yo kuri ntuzenya lycée technique ya Alexandre Rose cyangwa kuri New Life kuri lycée nganye mu Cibitoke babiza abantu benshi ngamu gisagara kwiga aho mu Cibitoke kuri witsi arahigiye barateguye rize nageze muri 11 ariko kubera nyine uburyo urumva amashuri magenda go yagora sinzi ko no bihagarika cyangwa nkabandanya none uraciga no munsi cyangwa warahagaritse bayimbaza nyuma ya kamera nagira numve ko ubuciga na za dread cyangwa zigizishira ko muri vacances na dread nazise ko muri weekend urashaka ko vanderete mvuye gushore urakora image mu ijoro ngo marashase naje gikora tayari cyangwa gishira muri vacances yaho nyene ubu ushobora gusanga naho niga ubu amashuri ndihira dread asanga amashuri ndiko niga kandi muri programme ya Congo kandi hari hira dread cyangwa ugasanga ni ndihira dread nta kibazo Bagitrem nawe uratwemeje hamare Bagitrem
turashaka kumenya aho nyene we uko bwawe uko tubona umenga komedi zo mu Burundi na kazingi kaguma ngaha nyene zidashobora kuja gukina ipaka nka kujya ushobora kubona amakomedi y'amanyarwanda amena kinjira iwacu cyane ariko twayi iwacu ntamene ngo aje hanze cyane wowe uriyumvira ko byoba biva ku inyishu yabyo yobiyi bo ikintu gituma twebwe amavideo yo hanze y'igihugu yinjira iwacu gusa iwacu gusohoka mu gihugu ni ya communication bo abantu ushobora gusanga umuntu wo mu Rwanda afise abantu bari ino basambaza kuba vyiyo numva ko icambere mbere ngaha urukundo ruruke muri ibyo muturinzi promo kugira ironke biragoye ku journalist cyangwa mu journalist kugira ronke umwanya wo kugufatira ikintu cyangwa gize kure biragoye umunyarwanda n'umuntu araye ari kwikintu man libaza n'ubu nyene n'umwana wo mu Burundi akivuka arabamenye ko nakasohindiriye ariko biragoye kwera iki barukundo na support na cyane nkuko bikeneye so jewe video zanje zirashika mu Rwanda Kenya Tanzania kubera communication ndayifiseyo ndafise abantu tuyaga mu Rwanda ndafise abantu tuyaga muri Tanzania Kenya Congo rero link yanje ndayibaha nabona kamayi wawe video yanje kaje gapane mwande kuna ndakabashikani kandi yo kafisa akagira mu telefone kandi phone yiwe muri gare ndibazarama mu telefone yiwe akayibona kandi ya link yanje nawe nafasha kayishira kuri stati yiwe wenda yusabye akabifasha akashira kuri stati ndazi ko isaba nibesha kuko nawe kuri stati afite ya link nawe yonyima subscribe ariko arayibona video akabona mu Burundi nabona ko arakora rero twe kwitahura nivyo tutaritahura turamenya ukuntu twirondera kesi twishwe no kugara nakatando neje sinasara cyawe nakadombe ngo banze ndamuje showbiz ngo abone ko ndigihambaye no iyo umuntu ari muri game nawe mumvirize mukorane kamere agwivyiwe nawe mufashe sheya nawe umuvyawe agufashe kamere usanga ugeze kure nawe utoba urengeye mu gihugu ariko ushobora kumva mu gihugu Burundi utakuravugwa akuja busokumva ngo nakane dukurikirana ino kamere wayi rero birintosoka nitahura tureke kugara tureke showbiz no kwibona aho nyene rero nk'abashaka kubona ibikorwa vyawe ahantu bashobora kubisanga umwanya n'umwanya ni hehe bon kuri umwanya ibikorwa byanje ushaka kubironka n'ingoga ujya kuri channel ya Mr IVS kubera niyo team nkorera Mr IVS 257 urabironka direct no kuri Shagi Comedy urabironka aho ni kuri YouTube no kuri Backstream nje nyine afise account wanje ibikorwa byanje Backstream Comedy kuri YouTube babironka TikTok naho urasangayo Instagram urasangaho nuko bisanzwe none wise Backstream kubera iki Backstream abantu batazi iki gusubira Backstream ndashaka kitubwirere Backstream n'umuti n'umuti uvura uvura infection uruhe cyangwa se murabizi n'ubwo yesiga ndibaza haragihe ugabanya ibintu Backstream ni umuti ukomeye muzonkinisha cyane kuba nari yise Backstream nuko nabonye yuko ndabishoboye nuwararusha karuhuka rumva jewe sinakuvura nkoresheje imiti ngo nigutamike oya kiwe kuvura kwanje ni kujya nyine ubibona ufise stress ugatwuka biga urushe uraruhuka aho nyene Backstream amazina yawe none nyakuri ni gute Backstream yo zina ryawe niryo zina ryawe wiswe n'abavyeyi bro abavyeyi baba bashobora kuba barabarisanze kuko ako kantu nta muntu bakamenya atize medicine oya abavyeyi banje jewe n'abantu bize jewe banyise Backstream kubera babonye ko imbere ariko ku mazina nyakuri jewe wanje ku bantu tuzi hari abantu twiganye bashobora kuba bakora nkurikirana twiganye ngamutsiga ca Bujumbura abantu twakuranye baranzi yuko je ku mazina yanje no musi n'iryo rya mbere kumvuga izina ryanje kumva ja kuri TV online najye novuga oya tubwire Backstream niyo nyene sari menyerano fata Backstream muri izindi niyo nyene tarizi ja kuri YouTube Backstream Comedian hano hose Facebook Instagram hose nimuzo have mwihenda uzorikira ku video wanje naze azosanga inbox urata kubaza inyuma kamera ari kubwiye secret
Amareba Dream turabona ibikorwa vyawe uratubwira yuko ari ibikorwa vyimirije kuzoza bifise akanovera karenze akivyo umaze gusohora nk'igikorwa gishasha kigomba kuja hanze mwino misi ya vuba ugiye guhera ko kuva no musi turi kumwe n'inkikihe kizosohoka kitari kizingana igikorwa gishasha kigiye gusohoka vuba na ni igikorwa kiri muri nibikumfise igikorwa kimwe cyane mafize byinshi cyambere muze gisanga kuri Mr. Ives 257 ni filime ije kagase y'amateka iyo filime muzobona amakava yasohotse kuri cyane kuri Mr. Ives zo biryoshe cyane y'impanuro inyigisho irimo n'ubugome kindi gikorwa vuba na mango nyene bisa nk'ubikurikirana zogishaka kuri Shagi Comedy aho hantu habiri niho ibikorwa byanje bigiye gusohoka by'amateka. None bigenda gute ngo mukorane na Shagi mwongere mukorane na ba Ives? Bigenda gute? Kontra mufitaniye irabikwemerera? Amakontra ya kera yo kwiboha mani yagera amakontra mengasa z'abantu none je ubu ushobora kunzanira kontra mani ukavuga ati ndakwisinya ngo nuze hande ha irese unyisinye kujya ungire nka Diamond bro ukazo uri manager ukanyitaho nka madam nka kujya kwa Platinum cyangwa ungire baraba bro bafise kontra zikomeye uzomenye kwa kunyambika kungaburira byose aho nzokubaho naho wazoje kiganiro kitagiye kuri wewe sinzokora ariko mu mwanya nzo kumenya yuko kwiyambika kira kintu cyose ari jewe durira gusa kubikorwa bya kamera tuzogera kontra bijanye n'ibyo bikorwa bijye umwanya bihinda gushikeza ibyawe njya mu bindi mvuyeyo njya gukora byawe gusa sinabite ndabikurikirana kujya twaba twabivuganye hajya kwisinya umuntu ukagumana wowe nyine ukakwatsa nzo kumenya kujya no kwambara byose muri iyi myaka n'ibiri kunze hari kera Yego tarangira nyemerera kujya ushaka. Ho ni sawa. Ama rero none ko tubonamwo abantu benshi ba Kanyundo. Harimo n'undi mutipe yava hariya mu Cibitoke ca Rugombo. Yitwa gute basha mutipe mu Gatunguru kuriya. Mu mutimu ya. Iyo kwa Ives. Ives abakinyo kwa Ives turaharuritse. Turaharuritse. Ni wa muhungu tubakinyi baba nyine bakira muri Eriko no dukina muri Mr. Ives. None Eriko yarasambutse cyane. Eriko yarugaye ariko abakinyi basambutse. Abakinyi basambutse gusa kira muntu arashobora gukora ivyiwe ariko gahamagarana twabati urumva ukuntu tumeze. Bo Shagi akora ivyiwe. Mr. Ives ivyiwe. Ariko iyo dushaze gukorana ushaka kuvuga ati bro ndagukeneye uzufashe igikorwa wowe nawe ndagukeneye uzufashe igikorwa kira twese tuvyari misaruro mu byacu kameme mese mbona na benshi muri mwe byarabanyengozi nakari twese turiro umuhira urumva muba muzinanye niyo mpamvu hageze solidarité mubwira solidarité positive yaho nyene Reba Dream turashaka ko ugira akajambo kagasunika rugi usigira abakunzi bawe n'abakunzi ba Mr. Ives n'abakunzi ba Shagi so icyambere mbwira abakunzi banje bera nagura ko biwanje ni wankurikirana cyewe biwanje ndabubaha sana abafanzi banje mwe munkurikirana icyo muntu babwira gusa rimwe ivuye ku mutima wa Bactime Comedy cyewe nucambere bashimira ku munkurikirana support zanyu ndazibona ku bacana yose nkorera akajambo kubatsi kukaje Bactime sinigera nakabura iyo nyene muhama mubikora mubandanye ko yanyene murabona ukuntu natangwa siko ubu bikiri natangwa ndi hasi ngeze kuri haye rero ngeze ku intambwe sindagira kuri intambwe niyo nyene ariko gushima Imana so nukuvuga yuko dukore tuje imbere support zibananye kujya nyene ndabasavye mugume mukurikirana Media TV nkuko mubibona nyene kutwa musi bakoranye kino babwira yuko jewe nkuko support yanze mukora muzikora kumeza kuri Mr. Ives aho nkorera mufite subscribe tarayifyonda ifyonde commentaire muzishireko kuko kirabe mudufasha n'amapartage kindi naco kwa Shagi Comedy naho ni genda hajya nyene ufite atagure nyene ufyonde ama subscribe ugumu duha support nyene kujya nyene
mubimenyereye Yeah. no kuri Bactrine Comedy no kuri YouTube yanje cyako Instagram TikTok cyatagure bose ni kwa kundi kwa hahandi kuri nyene kakakengera gumufyonda Yeah. no kuri Media TV komeza mufyonda menya nibi media y'abantu bandanye mwatwitse ibintu byose hanyuma tuno sozera mvuga ati Yeah. merci beaucoup badukurikiranye bo banye namwe fresh n'ibindi tuzobibaha ariko mitege filime shasha igiye gusoka muri Mr. IVS kwa shagira kuko bishasha reka ngiye kubaha ibintu bitagase Amen. nakwidoga nikujya nyene bakunzi bamenya nibi media, bakunzi ba Bag Trim, bakunzi ba Mr. Ives, bakunzi ba Shagiro Comedy, mwagerageje kumva yari umusore ngaha atagase yambaye ibintu vy'ama bring yambaye ba Chris Brown na Rihanna ebana ibintu bikazakaze n'umuhungu afise n'umustiliste akomeye cyane ngaha ebana nawe ntibavana buri mwanya n'agacafu kagiye kaguma hanagura hama rero tukaba tubashimiye mugende hose mu dukurikirane, stay tuned kuri Mr. Bag Trim Comedian no kuri menya nibi media, stay touch. Subscribe, like, comment. Ciao ciao, bintu byose n'amavuta.